imurumva none abo bantu je no bumviza muri kadiri je wamba fise programme nziza yo mu mugambwe ingere dukora n'aba SN n'aba cadre d'app tuti mukurikirane iyi programme kija mu ngiro none umuntu yironkeye financement y'abanyaburaya n'amahera kwese tutazi yakura two bija ko gute yega rero n'amasosiyete civile amwamwe kubera atavuze bibi adashobora kuronka amafinancement yega ngaha turazi nayo gusa ubu ubona nishyuye nabi n'umuntu yariye ngurazi biraye sije ntibiki ngo reka komine yacu ngo he mukiya rugamba mama wawe n'umugabo hari abantu banjusha ngo nzibire kugira ikomine ntitwagwe n'umugore rero nabwiye ntivyo mwamenyeye uza muratwara igihugu imyaka 40 mugaca mwibaza yuko mugaca mwitwara nk'umwana yivengwesheje yacutse ego umwana yashutse ari yivengwesha akaza ari kumbagaza hasi ngo mama mwibuke kubera afisa kandi ka bebe ni ivyo mwivugisha mu matwara imyaka 40 birabasha abandi bari ku kivi mwe muzo abashoferi baburotanyerera ubara kubisagashi ukara uteye ibigori ukavuga kuri arukejo mu gitondo uzovyotsa ntazuzoronka ndakubwije ukuri umunsi azobwiye ati iyi programme turayemeye ugacuvuga uti nyereka rero umwimbo ubwo nyene ikintu cyose agitera n'ivyiyumviro birategwa ati ko turateye ivyiyumviro bizokwimbugwa mu myaka 20 mwe murashaka kutavyumva kubera iki mwarakomantaye mugabo tubiteye mu myaka 20 umwimbu rero ucushika abantu bose utanyerera ngo ujya SP yavuze yuko butanyerera yifasha muri 2035 ugazo twabyibagiye abene igihugu urabona uti ico bakeneye niki nagendeye abene mu mazone yose nashitse muri zone ruhororo sanga abene igihugu saa 11 bose buzuye stade ndabaza none ko muzuye stade mwavuye muri ajyari ngo twagiye gufungura cha turanduruka saa 3 y'ijoro baheje gufungura ntibasiye kubyaba bacaja mu nama y'umunyamanga mukuru kubera iki aco bakeneye reka dutere ivyiyumviro vyiza tuzokwimbura imyaka 20 imyaka 5 nimbona ari kure basha wewe ntumbaze twege twiha 5 itariki 15 zohimbaza imyaka 2 turi ku kipi 2027 imyaka 3 2028 imyaka 4 2029 uco mutubaza harabonetse umwimbo igitoro kiriho nisho uzonywa uzogira kizoba kiriho ndabwije ukuri twasabye leta itworohereze gusa amavoka yacu ntazoba ingorane nkakoye kw'ibijumba kandi turabishima n'abandi bose bari ku kivibo bakama izine kugira ivyizigiro kubona imbono nico ciza cyane umuntu ashoboka ati ndubaka ihinguriro kuko umwimbu uriho ugiye tanze itoni jana ku munsi babona imodoka ni nyinshi ubagize rinye bavuze ko bagira rinye zine ngaha Bujumbura ori Bujumbura si utanyera ateza kubaha amavoka n'abanyabujumbura ateza gutanga amavoka muri izere y'Ibujumbura kubera nawe bataye kubaka yiwe na Gitega bataye kubaka izine yiwe kandi mu myaka 2 izo izine zibazi ari nto cha twubaka izindi zitatu pare province kandi mu birijana nagoma mpumuriza bamwe bavuga ngo umwavu muvuga mutavuga twe tubandanya ku kivi nagomba babwire ko 90% dukoresha mu mavoka 90% cyo umwavu uba dutanye toni jana 90% toni 90 n'umwavu nuvuga nitwagira ku miliyoni n'amatoni tudufise 900 toni z'umwavu naho abantu bozibira bakavuga bati twataka umwavu ntimuwataka tiko turawukora mu mizi muzobona zanyabarega nibiti mwishamba zo bitabira bijya mikaratusi yose mubona mu mashamba zo yitabira zadufise intuze kubera ni imbono kandi y'umugambwe kandi abagunya batarababwira ati ja ku kivi mugabo nkuko nabibwiye SP Burunga nuko nawe bahavuye bikubita gashi nari nababwiye iyi migambi tiko turakora izo havizana igihugu giciyemwe imice ibiri abatunzi n'abakene
abatunzi kubera ko kivi, abakene kubera bavuze ngo ibyo migambi ntakizovamo. Burunga barahinduye nango umwaka nibo baye bambere. Nene babwiye ntivyo mwamenyeye kuza muratwara igihugu imyaka 40 mugaca mwibaza yuko mugaca mwitwara nk'umwana yivengwesheje yacutse. Ariko umwana yashutse ari yivengwesha akaza ari kumbagaza hasi ngo mama mwibuke kubera afisa kandi ka bebe. Ni ivyo mwivugisha mu matwara imyaka 40 birabasha. Abandi bari ku kivi. Mwe muzo abashoferi baburotanye rero. Ubara kubisagashi. Umva n'urugendo kandi tugeze tumeze neza. Rero aya mayuwa ntugire ngo batanguye biboneka vuba. Oya wewe go mbe mu Bushinwa ikintu cyotuma mu isoko kubona cyagabanutse kiva mu Bushinwa havayo ibyo kubaka byinshi kandi urabona ko ziko ziraduga. Ukeneye rero kujya ku isoko je nibaza ko boshigikira ahubwo barimyi bagatanga gupunguza ingenzi kapunguka igiciro. Ubu haize imyaka nk'itatu ikiro cy'ibigori kitarenga 2,000. Ibiraya je nararimye ibiraya ndatewe ndaheba. Nari mitoni jana bambira ngo ikiro ni 12. Egre ndayihaba nfise abana bajana bidugaburira egre A, egre B, egre bakobwa, pantere, tigre n'abandi bavuga ati ntavyo two ukabaha imisi yose ya gatatu bazi wapi nibihera urumva rero nico gituma igikuru reka dufinance la agriculture tuyishire muri subvention abantu babeho barya kuko ufungura ibindi byose birizana. Abashinwa barigeze kugira ingorane y'inzara barambiye bati twe twarashavuye abanyaburaya aho kudufasha baradutwenga bari bakiri miliyoni 580 cyo gihatera inzara mu Bushinwa baramererwa n'abantu barapfa. Leta kifata ingingo okay ibindi byose bibure haboneka ifungurwa n'impuzu gusa ibindi byo none imfungwa zibonetse n'impuzu ko uraye neza carota neza aharaye inzara urazi ko havyuka inzigo atanzigira iri mu gihugu gashahu abantu bafunga ibintu ntibica biza ubwo nyene. None abantu bose mu Burundi baraye bafunguye urazi ibihugu birira batafungura. Nicyo gitozo tuvuga duti zamara neza barashaka kuvuga bati iki kumbe bariko barasotera kubuza abantu kurima kugira atere inzara. Tuzobikorera ko navyo nyene twege ko nivo y'umugambwe ahubwo iyo haje kintu tukabona catatse kwihemero donke kuri pumo kugira ntuheme catumenya tuti hajya zibira tugiye kuzibira. Société civile ebana jewe rero nta mwanya nifitiye ukumviza abantu wazigira ibiganiro. Yavuze ngo société civile murayumviriza ngo parseme nande sinzi bone jemba nibereye mu Cendajuru gusiga bangazi hari ityazo hari ya ruguru imurungurira ntiwaziga imurungu. None abo bantu je nubumviza muri kadiri jewe mbafise programa nziza y'umugambwe yingere dukora n'aba SN n'aba cadre d'app tuti mukurikirane iyi programa kija mu ngiro. None umuntu yironkeye financement y'abanyaburaya n'amahera kwese tutazi yakura twetwo bija ko guti yega rero n'amasosiyete civile amwamwe kubera atavuze bibi adashobora kuronka amafinancement iga ngaha turazi nayo hariho umuntu avuze ciza bamuvuma ati wakipfuye none ati nduzwe no kuzakuna mu maso ntitubazi none twese bazajya umuntu ava kuvuga je nabaji none ko muba mubizi kuri ko mutabizana muca mugenda mukavuga muti ikiganiro isi rasha isi isha wapi isi imaze imyaka miliyardi twe muri geology twize yuko
kuva isi iremwa nyamba ari imiliyardi 100 amamiliyardi x isi iriho. Kutabizana ngo ndabikorereko mvuge nti komisiyo yigena murabe aha bashaka kuba bivye kubera ko prefera kuza kubivuga ku radio wibaza yuko abanyagihugu bogumuka bashaka kubira ati aho bawukaranga twari musi y'urujo ega turaganira tinavye nizana amadosi hama muzoze muraza muvuga muti wasanze ari gute oya nasanze wihenze ikisico mugabo kubera bisabwa yuko babivuga bivanye n'amafinansiyo yavuye bashavuga prefera kubivuga hako babiha ubijejwe jebe ni gihunda bakunda abanyagihugu barambia bati aka kantu kameze nabi SG ni asante ni uzombaza mu ndwi zibiri direct kubera abanyagihugu n'abapatriote bavuga bati tubwira kugira bihinduke ntituvuga kugira twiyerekane oya baratelefona baje abene gihugu gusa ubona nishyuye nabi n'umuntu yagiye ngurazibira SG ntibiki ngo reka komine yacu ngo he mukiya rugamba mama wawe n'umugabo hari abantu banjusha ngo nzibire kugira ikomine ntitwagwe n'umugore umva ndabaza rero ko bavutse ku mugabo abo ndabishura nabi mugabandi bose barambiye bati akanaka rero tuva he babantu mwavuga nico jewe nta ninguvu no bishiramwo kubera ubikeneye ko uronka hagihinduka bijani naho urokumbira nejo naho boca baja ku maradi bakavuga ndabwira nti jewe sinumviriza vuza ingoma shiramwe intuze inga chapa kazi badirisha manda umo kukivi nico gituma rero yavuze ati mbe murabumviriza je ntamumviriza sinzi nkabo je ntabwo numviriza sinzi nkuyo mugabo rabaza mu nama tukavugana abantu bose twicaranye bavuze ati kumbe nitwa tuzi n'ibyo ari byo